umubiri wa Kristo. Church is the body of Christ. Yesu yaduhaye responsibility. Jesus gave us responsibility. Dutegerezwa kuzotangira raporo. Now we have to fulfill it. N'ubuntu rero, This is the grace. yuko tumaze kuba umubiri umwe. As we became one body, Icyo ntashoboye, what I can't, wowe ushoboye, you can ugikore. do it. Aho nashoboye gushika, Whatever cannot reach, wowe ushoboye gushika, you can uhashike. reach there. Uwo ntashoboye A kuganiriza, person I cannot talk wowe with, ushoboye you kuganiriza, can talk to. umuganirize. Talk with that person. Turaza kubasengera muri We're uwo going to pray mwanya, for you soon. dusaba Imana ibahe esprit de responsabilité. Asking God to give you the spirit of Ni responsibility. mwema Imana iza gutanga It muri is uwo the mwanya, spirit that God gonna provide kandi later. ndizera ko tuzotangazwa n'Imana mu And I Misiri. believe you're gonna be amazed soon. Turi ishengero rikurikiranwa cyane, With the church which is being followed, ibyacu biba ku mugaragaro, ours are publicly. ibikoreka ngaha biboneka ku isi yose. Everything take place are being shown around the Ni world. byiza yuko dupresenta icyo gicapo ca Kristo ku bantu bose It's batubona. good for us to present that picture of Christ for everyone who saw us. Mutabizi ubwo n'ubuntu, If you don't know, there is a grace. nuko Imana yabashinze mission y'isi yose. It is God that gave you responsibility of the whole world. Cyo gituma mumvise nsengera abaririmbyi. And therefore you heard me praying for the singers. Shetani agerageza kurondera umwe muri bo, They will try to search for everyone else arabe ko yokora erere yotuma dutukwa. to see that he may does a needle for us to be insulted. Kuko twebwe n'aho atuvuga atuvugira mu kinyoma akabura ibifaditse. Even when he speak about us, he speak in the wrong place. Rero ndaza kugira umwanya na mwese, And I'm going to have a time with all of you. ndabasengere spirit ya responsabilité. I'm going to pray to have the spirit of responsibility. Turiko turaba muri period itoroshe, We're being in the great period. hama hariho imico y'abanyafrika, And there are customs of Africans. uko Mutama yabivuze ejo As the Malawi, old person said yesterday, avuga ko muri Afrika he said that in Africa, use uri umukene cyane, if you are poor, bavuga ngo niwe murozi w'umuryango. they say you sorcerer in your family. Muri Afrika In Africa, utunze cyane mu muryango, if you're very rich in the family, bavuga ko uri umunyakuzimu. they say you from hell. Muri Afrika In Africa, ukijije umugwayi, when you heal a sick, bavuga ngo ni maji. they say this is magic. Muri Afrika In Africa, babona vyose, they see everything bakabona shetani gusa. and then they consider it Ivyo si with ibintu devil. si ibintu wohindura ku munota, These are things you cannot change kubera ko benshi turabuzukuru babagiye ku bapfumu, turabuzukuru b'abarozi, because you are descendants of the people consulted the witch doctors. tuguma tubona ko ari vyo biriko biradukorera. And we continue to see that it is nothing which is operating for us. Ariko kandi birateye isoni And then it's a shameful kwitirira shetani ivyiza vyose Imana ikora. to be called something good for the devil or everything God does. Ariko kandi vyarabaye no muri Israel But it used to take a place in Israel igihe ca Yesu Kristo. in the time of Jesus. Mu gitabo ca Matayo 12 Yesu The arashavura, book of Matthew 12, Jesus was upset. aca aravuga ngo uzotuka umwana w'umuntu And he said, azoba a ari, person who's going to insult a son of man going to be forgiven. ariko uzorogota kuri mpwemu yera But a person who's going to speak words for the Holy Spirit, ntazobabarirwa kino gihe n'igihe gikurikira. that person won't be forgiven this time and to come. Ujya ni Yesu yarahejeje gushavura, That was Jesus who was upset. yari yaje gukiza isi yose, He came to heal the whole world. yarahejeje gukuramo bamwe, He yahejeje chased everyone. avuga ngo nibazobabarira muri kino gihe n'igihe He gikurikira ni said they Yesu, won't be forgiven this time and the time to come. kandi bigiye abivuganye ishavu. And he spoke that when he was upset. Oh, Yesu musenga The same Jesus you pray. ariwe dusenga, The same Jesus igihe you yari mu pray. isi yarashavura. When he was on earth, he was upset. Gusa birivuga ngo nitwashavura ntiturarane ishavu. But the Bible says when we become upset, let not lie with that anger. Yarashavura, He was upset. yarashavura kugeza abwira ngo mugende mugire ijyanya y'imbwege, niko yise Herode. Jesus yarashavura He was upset kuko yahura na situation itoroshe, because he encountered great situation aho abona abantu bafata icyo Imana ikora bakacitirira Satani. when people they could consider for Jesus to Satan. Tumaze kubona ko ari ishari gikuzimu kuri no When we eglise, see that there is a jealousy from hand this church, harageze ko nicarana n'abakuze it is the time to sit with the people who are mature enough. tuganire gato, We're gonna talk with them. turaba ukuntu twofasha abakiri bato We're gonna see how to help young n'ukuntu people. twokwifata nka bene And vyo how should behave like ours. kugira ngo umwansi azo kwamabura umuryango. For the devil to know how the door. Ni bande bariko barantaho? Who understand what I'm saying? Amashi menshi cyane kuri Kristo. Clap your hands to Christ. Dushima Imana kubw'aba dukurikirana bari mu mpande zine We z'isi, thank the Lord for the people follow us around the abari world. muri Amerika, Those in America, abari muri Aziya, those in Asia, abari muri Oceania, those in Australia, abari muri Europe, those who are in Europe, n'abari muri Oceania, Afrika. those who are in Africa. bamwe bamabaza ngaha, Some they come in this place, abandi bari hanze, others they are abroad. nibaraza ino. They didn't come. Muri bo
Among them, hariyo n'abatumva ikirundi, there are those who don't understand hariyo Kirundi. umuryango w'abapasitori uri Pakistan There is a family of pastors in Pakistan. bifuza cyane kuza ngaha. They want to come in this place. hariyo n'undi mukozi w'Imana ari Nigeria, Another servant of God from Nigeria. bose bitirirwa kino All gicaniro of them are kuko called for this pulpit bavuga ko ari jewe dadi wabo. because they call me their daddy. na Burero. aho bari hose Anywhere they are, Imana nsenga ibahezagire mu may izina God rya Yesu bless Kristo apfuye them in akazuka, Jesus' name who died and rose again. kandi ibikoreka ngaha And everything taking place in bikoreke this no mu place. miryango yabo mu izina rya Yesu Happen Kristo in their apfuye families akazuka. in Jesus' mighty name. Haleluya. Praise the Lord. Alo tugeze mu gihe kibi Now we're in the period which is bad, aho Yesu agiye kuza. where Jesus is coming soon. Ni igihe kigaragara yuko shetani ariko ararekipera abashoboye. It is the time that Satan is recuperating people. Nagomba rero ndabaye ino message, I want to be giving you this message. muyandike Write it mu down. minota mike. In some minutes, Tumaze iminsi turiko turiga we are learning ku bijanye n'ububi bw'ubusambanyi concerning about the walls of sexual n'ingaruka morality yavyo. and its consequences. Imwe mu message atoroshe kwigisha One of the messages not easy to preach bivanye n'imico dufise. according to the customs and norms we have. Hari ibintu abantu batovuga There vyoroshe, are people they say upon us, ariko nemeye kubivuga but I accepted to say it kuko eglise yacu iravanze. because our church is mixed. Hariyo abajene benshi, There are so many youth. harimo n'abakuze benshi. There are so many old Iyi people. message yari ikenewe kuri twese, This message is worthy for everyone. ariko mu mwanya mugufi By soon, ndiko ndaraba niweza I'm seeing them. mbere biri mu vyo nabonye n'Igitega. I'm among the friends I saw in Gitega. Nashikiye ahantu mbona yuko I read somewhere I see ubusambanyi sexual morality. shetani ariko arabukoresha cyane kino gihe Devil is using it nowadays nk'ikigwanishwa kimufasha kugira ngo nahava kubitwa na benshi muri as kazoza. the weapon to help him to not be beaten by everyone else. Ariko kandi And then, abukoresha if he uses it nk'ikigwanishwa cyo kuzibira iterambere ry'Uburundi muri kazoza. as the weapon to stop the prosperity of Burundi, Tutagize icyo duvuze, if you cannot have something to say, twebwe Imana yahaye ijwi rishika kure, as God gave us the voice to reach so far, kuko ndumwe mu bantu bumvirizwa n'abantu benshi cyane bari muri kino because I'm gihugu. among the person who is being followed by so many people around the world. Ndakoresheje kano kajyo I use this opportunity kugira ngo rino jwi so that this voice, aho rizoshika hose wherever it's gonna reach, rizogende nk'imwe mu itabara abantu mu izina rya gonna Yesu. go like a spirit to save people in Jesus' name. Ndabizi ko I really know that atari vya bose, it is not for ariko everyone, umwe muri twebwe but one among us, Imana iza kumutabara biciye kuri zino God gonna message. save him through this message. Mu gitabo ca Jeremiah The book of Jeremiah igice ca 29 umurongo wa 11, 29:11, Bibiri ivuga ngo ndazi imigambi the ndabafiseko Bible says, know the plan that I have for ni you, imigambi y'ivyiza the plan of good things, kugira ngo ndabagirire neza ejo hazoza. for me to be kind to you next time.